Mwiriwe neza banywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa Mungu kw'igenekerezo rya 15 kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure yacu nayo ya Burundi News TV, mboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane, amakuru yihuta abadafise ivumbi na gatoya aba ariko aragaruka kubigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze by'umwihariko mu makuru y'uno mwanya, aho tugiye kugaruka ku bikomeje kugenda biravugwa cane cane twibanda ku makuru aba ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ku mugabane wa Afrika canga mu biyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji mu byo ajejwe by'umwihariko akaba yaje kugenda arashira ahabona ndetse akanavuga yuko by'umwihariko hari bamwe mu bantu baje kugenda barafatwa, by'umwihariko akaba yerekanye abarimo by'umwihariko bagerageza kunyuruza ubutare bajya kubugurisha mu bihugu by'ibibanyi n'iki gihugu cacu c'u Burundi. Biravuga ko kandi abangaba ariko baragenda binjira ku mipaka imwe n'imwe yugaye, ariko kandi yanze kugira byinshi atangaza ndetse n'amakuru yaho, avuga yuko by'umwihariko hakirimo harakogwa amatohoza kugira ngo hamenyekane uburyo by'umwihariko ndetse naho ubwo butare bimbaga bagendaga babujyanye muri ibyo bihugu. Biravuga ko rero by'umwihariko bamwe abenshi bayajyanaga muri Kongo, abandi bakayanyuza mu bindi bihugu bigiye bitandukanye bibangikanye cyangwa se buturanye n'iki gihugu cacu c'u Burundi. Ni mu nyuma y'uko kandi hari haheze kugenda haranyuranyuranamo amakuru avuga ko by'umwihariko hari bamwe mu basanzwe ari ababarizwa mu buyobozi bukuru ngaha mu gihugu c'u Burundi, bari bamwe rero mu bantu bakomeje kugenda bararangwa ndetse banagaragarwaho ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kunyuruza ubutare cane cane aho babwimba by'umwihariko bakabugurisha mu bihugu bigiye bitandukanye by'ababanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda adusomera. Hari amakuru kandi akomeza kugenda adusomera agaruka ndetse akanagaragaza by'umwihariko bamwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko baranyuruzwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Hakomeje kwibazwa impamvu abantu bakomeje kugenda baranyuruzwa, ndetse bakaba ariko bibaza uburyo byo bizagenda mu gihe cy'amatora, nk'uko amakuru akomeza kugenda adusomera. Hakomeje kugenda haranyuruzwa abantu ndetse by'umwihariko ibigendanye no kuyunguruza no kunyuruza abantu byafashe urundi rwego canke byafashe indi ntera, by'umwihariko byafashe indi ntera guhera by'umwihariko muri uyu mwaka 2024. Hakaba harakomeje kugenda hagaragara ibihe bidasanzwe, ndetse hakaba hakomeje kugenda hagaragara ibihe biteye ubwoba by'umwihariko abanyagihugu bakomeza kugenda baranyuruzwa. Turagaruka kuri bamwe rero bakomeje kugenda baradutera akamo bavuga ko bahangayikishijwe n'inyuruzwa rikomeje kugenda rirabasumira, ariko kandi tunagaruke ku yandi makuru yihuta akomeje kugenda aradusumira, amakuru by'umwihariko akomeza kugenda aravugwa ndetse akanagaragara mu bice bigiye bitandukanye cane cane ngaha mu karere k'ibiyaga binini. NATO ihejeje gutangaza yuko igihugu ca Ukraine by'umwihariko gishobora kuba cyotangura gukoresha zimwe mu ntwaro kirimbuzi, zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu nyuma y'inama ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo by'umwihariko kw'igenekerezo rya 14 mu kwezi no kw'icenda umwaka wa 2024, bakaba barabashije kuba boganira abategetsi hagati y'impande zombi, minisitiri cyangwa umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza ndetse by'umwihariko na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, bakaba baraje kuganira hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho baje kuganira ku bikorwa bigiye bitandukanye byo gukomeza gutera inkunga igisirikare ndetse n'ubuyobozi bwa Ukraine. Biravuga ko Perezida Vladimir Zelensky arongoye iki gihugu ca Ukraine yakomeje kugenda arasaba yuko yakwemererwa gukoresha zimwe mu ntwaro za kirimbuzi cyangwa zimwe mu ntwaro zirasakure, dore ko yavuze ko aribwo buryo bwiza bwo guhagarika izi ngwano, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe haheze by'umwihariko imyaka myinshi rero ibitero bikomakomeye cyane by'ingabo z'Uburusiya bitanguwe ku gihugu ca Ukraine, ndetse by'umwihariko iki gihugu c'Uburusiya kiba giherutse gutangaza neza ko mu gihe NATO yakwemerera igihugu ca Ukraine gukoresha zimwe mu ntwaro zirasakure, bizaba bivuze ko ababarizwa muri uyu muryango bose bazaba bamaze kugenda bemera cyangwa se bazaba bamaze kugenda binjira mu rugamba, nk'uko biko biratangazwa.
turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye mwese turabifuriza kumererwa neza turanabahaye ikaze abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye turabifuriza kumererwa neza cane tunabaha ikaze abatwumviriza kandi muherereza umwariko mu bindi bice abatwumviriza bari ngaha ku mugabane wa Afrika mu bihugu bimwe na bimwe ku mugabane Uraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose mwese turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu tubabwira ngo ngaha kuri nomoresha kure yacu niho wonyine ushobora ko wo kumviriza amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane agaruka ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero byonda kwanditse sabone kugira ngo uce waronka amakuru n'ibiganiro byacu ubundi ubane natwe gatanu kuri gatanu. Reka tuyatangure ngaha mu gihugu c'u Burundi. Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje mu vyajejwe harimo n'umutekano akaba yaje kugenda by'umwariko anagaragaza bamwe mu bantu bamaze kugenda barakekwa rero kunyuruza ubutare. Bivuga ko rero ubutare bariko barimba ngaha mu gihugu c'u Burundi bari kwanga ko bwogirira akamaro abanyagihugu b'u Burundi ndetse gushika ubu ngubu bukaba burimo buranyuruzwa bujyanwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari amakuru yari yabanje kugenda aravuga ko by'umwariko harimo abantu bari kugenda bararonderwa ndetse barakorwaho amatohoza kugira ngo amenyekane uburyo ndetse ntabwo ubutare baba bari kubujyana. Icakora babashije kugenda bavuga ko by'umwariko ari bamwe mu bantu bariko barabujyana mu bihugu by'ababanyi ariko kandi batigeze batangaza amazina y'ibyo bihugu. Biravuga ko kandi by'umwariko abo ngabo bariko barakoreshwa namwe mu bajejwe intwaro hano mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abandi bafise ibyo barongoye. Nyiricubaro kandi Evariste Ndayishimiye ni kenshi yakomeje kugenda avuga ko hari bamwe mu bantu bafatanyije kurongora iki gihugu c'u Burundi ariko bakaba bakunze kugenda baragaragara mu bikorwa bigendanye no gutoba by'umwariko ndetse batanifuza ko igihugu c'u Burundi by'umwariko cyoba kiragira amahoro. Ni mu gihe kandi by'umwariko byavuzwe ko abantu bazajya barafatirwa muri ibi bikorwa bazajya barahanwa mu buryo bw'intangarugero. Hari bamwe bafise ubwoba bw'uko rero ibihano bizakomeje kugenda biribonekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bigendanye n'igihano cy'urupfu bishobora kuzagira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu gihe abantu bitegereje neza babona politiki iri muri Kongo by'umwihariko cane y'ivangura y'ingengabitekerezo yo kwanga abo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge ari ikomeje kugenda iribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe bigendanye no kunyuruza abantu kubica kubafungira mu mahoro ata kintu na kimwe bagirizwa kuba bakoze ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biragaragara binanibonekeza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi bivuga ko aba bagabo bashika muri babiri by'umwariko bavuze n'ayandi mazina ya bamwe mu bo bakoranaga ndetse ngo akaba ariko harakorwa amatohoza kuri ku bandi bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bivuga ko amazina yabo yamaze kugenda nayo arazamo muri biriya bice ndetse by'umwariko bikaba bivuga ko nabo bari bafisemo ukuboko gukomakomeye cyane mu bigendana no kunyuruza ubu butare. Ni mu gihe General Neva rero by'umwariko yahuye n'ikibazo cyo kuba atabantu bafise ubuhinga by'umwariko bwo kwimba ubwo butare ndetse no kubutunganya mu gihe yasabye amwe mu masosiyete yo mu Bushinwa yuko bozaza kubaka zimwe mu nganda nini ngaha mu gihugu c'u Burundi zijyananye no kuzojya zirimba ubwo butare ndetse zikanabutunganya bugatunganyirizwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko kandi haza kugenda haraba ikibazo kigendanye n'umuyaga nkuba utari ahantu henshi cyane ndetse ahandi ukaba ari umuyaga nkuba muke cyane. Ubu tuvugana rero ariko akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda birateza ikibazo ariko kandi leta y'u Burundi ikaba iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo kigendanye n'umuyaga nkuba kibashe kuba cyo kemuka nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turakomeza tubarondera amakuru rero agendanye n'aba ngaba biswe ibisambo turaza kugenda turabashikiriza by'umwariko mu kiganiro cyacu gikurikira. Reka dusubire inyuma gatoya. Kuwa mbere uheze kwigenekerezo y'icenda kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 hari haramukiwe by'umwariko kunyuruza Amirahase Ndayizeye yaramaze hafi y'imyaka ishika kuri 2 arongoye umutumba wa Kagwema ya mbere muri commune Gihanga yari umunywanyi wihariye wa CNDD-FDD atari akundwa kandi yakundwaga n'abatwara umugambwe ariko ntiyakundwaga n'abatwara umugambwe. Yari yama ariko kandi aratumwa ko mu mugambwe kwisigura yari yagiranye rero ikibazo na Olivier Nahimana atwara imbonerakure muri commune Gihanga. Uyu akaba yaramusabaga guheba uburongozi bw'umutumba ngo hajeho murumuna wa Olivier.
anamwagiriza ko azotuma CNDD-FDD itsindwa mu kugwe muri Kagwema mu bamunyuruje, kandi ariko haravuzwemo umukozi ujejwe iby'iperereza yitwa Lamberti, haravugwa n'uwitwa Nestoro Munezero batazira Mbaike igihe Mirase Ndayizigiye kandi anyuruzwa yahamagawe ni telefone ifise inimero 69071564 ngo bahurire kwibarabara rya N5 aho rihurira ariko ni rya 5 rya Gihanga. Iyo nimero kandi nkuko bikomeje kugenda biragaragara, haje gukora amatohozwa hasanga ari Ngendahayo Jean Claude avuka mu Ndava muri komine Buganda mu ntara Cibitoke, agakorera urwego rujejwe iperereza muri komine Mutimbuzi. Mirase Ndayizigiye yaratwawe n'abari muri modoka ya communauté double cabine yara ifise by'umwihariko ibiyo bitabona. Jean Claude Bizimungu ni umugwiza tunga avuka muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza, ariko akagira urugo mu kumutakura ni mu gisagara ca Bujumbura. Jean Marie Bizimungu rero by'umwihariko nawe yaranyurujwe, aherutse kunyuruzwa kwigenekerezo by'umwihariko gendwe ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 mu gihe yari avuye ahitaniza imfungurwa by'umwihariko abugere by'umwihariko aca afatwa n'abambaye impuzu z'igipolisi. Ageze hafi ya Canike i Bujumbura rero yinjizwa mu modoka ya taxi. Kuva ubwo ngubwo nta gakuru kiwe, haravuzwe abakozi bajejwe iperereza b'Igihanga boba barabigizemo uruhara. Haravuzwe kandi umukuru w'iperereza mu gisagara ca Bujumbura mu bagaragaraje guhumbya, ariko by'umwihariko bararondereye Jamari Bizimungu, ariko ntiharigira umuntu n'umwe abasha kuba yomenya agakuru kiwe. Harakomeza kugenda hagaragara intonde nyinshi za bamwe mu bantu bakomeje kugenda baranyuruzwa. Uwitwa Guillaume Gahungu rero ni umwigisha wa ITB Gihanga, yahoze aserukira umugambwe MRS Rurenza-Ngemero, yaherukaga kwinjira rero muri CNDD-FDD kwigenekerezo rya 17 kwezi kwa 2024. Guillaume Gahungu rero yirirwanye n'imbonerakure Nestor Munezero batazira Mbaike, bongera baragoroberezanya by'umwihariko isaha 2 z'ijoro. Mbaike yajyanye Jerome Gahungu rero ku ipikipiki batera baja kuri N5 hamwe rero nyine Mirase nawe Ndayizigiye aherutse gufatirwa. Haravugwa ko by'umwihariko haravugwa ko hoje imodoka ya communauté Toyota Hilux double cabine yera by'umwihariko nkuko bikomeje kugenda biratangazwa yoba yaragiye ijana Jerome Gahungu. Kuva ubwo ngubwo rero ataga kurukiwe na kamwe ku murongo, by'umwihariko hari communauté zibiri ziperereza zari zagumye by'umwihariko zitembera Igihanga. Imwe rero iravamwo by'umwihariko n'abagiye kuraba neza urugo rwa Jerome Gahungu nkuko biko biratangazwa. Hari abandi bakomeje kugenda bagaragaza ko bo baranyurujwe, ndetse kaba basaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye mu gihe atagira icyo abikora ko hashobora kuzoba imyerekano ikomeye cyane, ndetse by'umwihariko hakazaba akanunga mu gihugu cy'u Burundi. Uwitwa David Bamporiki yari umunywanyi w'umugambwe Seneri ava ku Kagwema muri komine Gihanga mu mwaka wa 2015. yarigeze guhungira muri Kongo ahunguka by'umwihariko ahunguka n'umuryango we by'umwihariko mu mwaka wa 2018 abanje kuronka uruhusha rwa musinateri wa komine Gihanga kugira ngo yikingire David Bamporiki, kandi yagerageje kwiyegereza Olivier Nahimana arongoye imbonerakure muri komine Gihanga kwigenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa 2 mwaka wa 2024. David Bamporiki yirigwanye na Olivier Nahimana mu nyuma baja gusangira icupa rero mu kirabo ku Kagwema. Aho niho rero David Bamporiki yakuwe n'abagabo bari bambaye impuzu z'igipolisi bari muri communauté Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona. Kuvuga ngubwo ataga kurukiwe na kamwe kongeye kujya karashikwa ahagaragara. Undi wa gatanu no witwa Nimbona Batazira Manyenye, ni umunywanyi akomeye cyane umugambwe Seneri muri zone Buringa ya komine Gihanga. Ni kumugoroba
uwo kwigenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 Manyenye rero by'umwihariko yariko asangira agacupa na bagenzi biwe mu Cirabo co ngaho by'umwihariko iburinga niho rero yafatwa n'abagabo batandatu bafise ibigwanisho barimo bari muri ivatire Toyota Aspade isa n'ubururu akiza aho ngaho by'umwihariko mu Cirabo hariho imbonerakure zibiri zari zaje zicunga naho Imana kuva ubwo ngubwo rero nawe nta gakuru na kamwe kigeze karasubira kuba komenyekana. Witwa Samuel Mukeshimana ni umwe mu bapastoro w'ishengero rya Elion muri Village ya gatanu igihanga kwigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 mu gihe yariko rero arapsatuza amatafari by'umwihariko ku muzinda. Samuel Mukeshimana yaranyurujwe n'uwatwaraga iperereza mu ntara ya Bubanza by'umwihariko witwa Tangishaka yamuhamagaye ngo afise icamubaza aca yurizwa community Toyota Hilux double cabine yera ifise ibiyo bitabona aba arafashwe gutyo. Pastor Samuel Mukeshimana yamaze hafi amezi ashika kuri 2 atawuzi by'umwihariko iyari ico gihe cyose by'umwihariko yariko arahohoterwa bikomakomeye cyane muri kuri icacaro by'umwihariko gikuru ku cicaro gikuru rero cy'iperereza i Bujumbura yakubitwaga abazwa amashengesho yakoreye General Guillaume Bunyoni ngo azobe umukuru w'igihugu amaze kuba intera by'umwihariko hamwe babona ko ageze ku kanyuma. Samuel Mukeshimana yarasohowe iperereza aja gutabwa kwibarabara Imana irakingira aronka abamutora aravugwa arakira. Desire Sindayigaya yari umuganga w'ibitungwa by'umwihariko wa zone burenga muri komine Gihanga mu gatondo ko kwigenekerezo rya 6 kwezi kw'icenda umwaka wa 2023 Desire Sindayigaya yabanje kujya kuraba inka ziwe by'umwihariko aho iburinga niko rero kuvayo aja kugura umuti kuri pharmacie veterinary by'umwihariko yiburinga by'umwihariko mu gihe yariko araganira nukora muri iyo pharmacie niho rero haza umuntu ahamagara Desire Sindayigaya ngo hari uwo murondera. We yamuronderaga yari by'umwihariko Tangishaka yatwaraga iperereza mu ntara ya Bubanza ashika ku modoka by'umwihariko ya Kaminote Toyota Hilux double cabine nayo yera ifise ibiyo bitabona. Desire Sindayibona yayinjijwemo ku ngufu aba aranyurujwe gutyo gushika ubu ngubu ata muntu numwe ari yamenya agakuru kiwe. Imbonera kure Nestor Munezero batazira Mbaike aramaze kuvugwa rero mwinyuruzwa ry'abantu bagiye batandukanye harimo Gahungu Merance Ndayizeye Mbaike azwi ku ideresi by'umwihariko y'iperereza avuga ko rero anakorera iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD. Inderesi y'iperereza yitwa Lamberti iravugwa by'umwihariko mwinyuruzwa rya Mbehase Ndayizeye. Lamberti nawe yoba akorera urwego cyangwa se akorera inzego zijejwe iperereza ry'umugambwe CNDD-FDD. Umukozi w'iperereza Ngendahayo Jean Claude avuka ku Ndava muri komine Buganda agakorera iperereza muri komine Mutimbuzi aravuga mwinyuruzwa rya Mbehase Ndayizeye. Mu banyagihanga by'umwihariko banyurujwe hari abo amatelefone yabo yabonetse ko yaciye by'umwihariko akorera muri komine Mutimbuzi abo n'inka Gahungu ndetse na Jean Marie Bizimungu ubwo Singendahayo na Jean Claude yariko arazikoresha. Hari n'abandi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaragazwa byerekana yuko bagiye by'umwihariko barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye byo kunyuruzwa ariko kandi bamwe mu baharanira ndetse n'abarengera agateka kazina muntu ngaho mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma yo gukomeza kugenda bararaba ibikomeje kugenda birakorwa ndetse n'ibikomeje kugenda biraba by'umwihariko muri ibi bihe bakomeje kugenda bagaragaza ndetse banerekana ndetse banasaba yuko by'umwihariko nyiri cyubahiro Evariste Ndayishimiye agiye natagira icakora cyangwa se ngagira ibyo ahindura muri bino bihe ibintu bikomeje kugenda birakomera ngaho mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuzaduka umwuka mubi cyane. Abanyagihugu baravuga ko barambiwe ibikorwa by'ubusuma, kunyuruza abantu, ubwicanye ndetse by'umwihariko no kunyaga abantu utwabo, aho bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza ko bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe kandi badatinya kugaragaza neza ko by'umwihariko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda baragaragaza ubwicanyi ndetse n'ubugizi bwa nabi, ariko kandi ku rundi ruhande bakaba bamusaba yuko mu gihe atagira icyo akora cyangwa se ngo agire icyo abikoraho by'umwihariko ashobora kuzohura n'akaga gakomeye cyane mu gihe by'umwihariko ibyabaye mu gihugu ca Kenya ubwo
bw'abantu bari bari mu myerekano bashobora kuzoza nga muri kino gihe by'umwihariko muri kino gihugu c'u Burundi, naho abanyagihugu bagatangura kugenda barakora imyerekano ikomeye cane. Twerekeze mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi by'umwihariko igihugu ca Ukraine biravuga ko cyamaze kugenda kirahabwa uburenganzira bw'uko gishobora gutangura gukoresha zimwe mu ntwaro ziremere cyane nk'uko bikomeje kugenda abiragaragara. Ni mu nyuma y'uko rero hamaze kugenda haramenyekana amakuru akomeye cyane agendanye n'inama yabaye ku munsi w'ejo yahuje umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza ndetse na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden i Washington DC, baje kugenda baraganira ku bikorwa bigiye bitandukanye bigendanye no gukomeza gutera inkunga ndetse no gufasha by'umwihariko bamwe mu basirikare bahangaha mu gihugu ca Ukraine nk'uko biriko biratangazwa. Uwitwa Adamiran Loble, umujyanama mukuru rero w'umunyamabanga mukuru wa NATO, yavuze ko Ukraine ifise uburenganzira bwo kurasa mu Burusiya, yongeraho ko by'umwihariko ibihugu biha intwaro Kiev bifise rero uburenganzira bwo kugabanya imikoreshereze yazo nk'uko biko biratangazwa. Kuri nguyu wa gatandatu uheze Adamiral Loble asanzwe ari perezida wa komite ya gisirikare ya NATO yatangaje ko Ukraine ifise uburenganzira mu mategeko asanzwe n'aya gisirikare bwo gutera mu Burusiya by'umwihariko kugira ngo ibone umwitangirizwa ku mirongo y'urugamba. Ati igihugu cose cyatewe kirafise uburenganzira bwo kwigwanaho kandi ubwo burenganzira by'umwihariko ntibuhagarara ku mupaka w'igihugu cawe. Uyu muyobozi yanatangaje ibingibi mu isozwa ry'inama ngarukamwaka ya kominote nk'uko biko biratangazwa. Yongeyeho ko ibihugu bifise rero uburenganzira bwo gushyira amabwiriza ku ikoreshwa ry'intwaro byoherereza muri Ukraine. Lieutenant General Kaira Arieka, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu ca Jecha, by'umwihariko we yavuze ko igihugu kiwe kidafise amabwiriza abuza Kiev uko ikoresha intwaro yayihaye, nk'uko rero iyi nkuru tuyikesha Elo News ikomeza kugenda bivuga. Ariko yagaragaje ko ingaruka za politike ndetse nuko rero ibintu bishobora kudogera. Ati ni ngombwa kuzirikana buri kintu cyose, harimo nuko ibintu bishobora gufata indi ntera cyangwa se bikaba byava ku rundi rwego bikajya ku rundi. Ibitekerezo byabo bibaye by'umwihariko mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yari akirimo gusuzuma niba by'umwihariko yakwemerera Ukraine gukoresha intwaro zirasa mu ntera ndende zitangwa na Amerika mu kurasa imbere mu gihugu cy'u Burusiya. Ngiraga abantu benshi baribuka ibitero bikomeye cyane byigeze kugenda byibasira kino gihugu, cyane cyane ibyabaye mu kwezi ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi bikabera mu karere ka Kursk. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere.